umudamu naza ni muntu abari muzanira akanusa akabase k'amazi igire n'ingoga umunsi Imana iragutabaye n'ukuri Imana urakira wanahi udapona pe urakira pe ku bushobozi bw'Imana aho wahereye w'impumyi umunsi wawe ntiwari bwagere mwana wanje aya mavuta afise ubushobozi aya mavuta n'amavuta meza cyane avura indwara zitandukanye ariko icyo avura cyane ni indwara y'amaso aho ucuhumuka neza ucubona indwara y'uburozi bw'amaso kuri aya mavuta basha ni nk'aka kanya aho ucukira neza ucukanura ubashe kwikorera imirimo yawe mwana wanje wari ingene bari bakugize abona ingene bari bakugize abisi baragoye n'ukuri aho mwishinga mugenda kwa muganga mu miganga ngo ni indwara zo kwa muganga heka ntabwo zari indwara zo kwa muganga aya mavuta rero ari mu bwoko bwose n'amavuta y'inzovu n'amavuta y'inzovu amavuta y'intare arakomeye aya mavuta kandi afise ubushobozi avanzemo ibikoko bitatu inzovu intare ingwe urabona ingwe ingene ikanuye ingene cikanura n'abantu bakiruka amaso y'ingwe ameze nk'udusitimu nawe ngomba kuzobona kujya urushe n'isitimu ubashe kwikorera udukorwa urabona ingene abantu bisi ingene bameze ni nk'aka kanya hinge mperaheze mwana wanje muhungu wanje wirabire Imana yonyene jeshira imbere Imana yo mwijuru kuko atamana yo mwijuru byose ntibishoboka kandi Imana ica mu bantu ica mu bantu nge rero ndakwereke rero wirabire uzugire n'icyo uzobwira n'abandi ubabwira uti burya naragendewe n'uhoraho wo mwijuru naragendewe n'Imana kanura mwana wanje bazi ibyiza ukora ibyiza wakora hama bakaja kukujinyangira bakujinyangira Imana irabikuye ikora ibitangaza kandi ikora ibikomeye kandi Imana ihambaye Imana yaremye ijuru n'isi Imana ihambaye ntakiyinanira reka rero mperaheze ngera n'ingoga sivyo kandi ngira uramaze kurumva yuko hari ibintu biko iragenda neza rindira rero wirabire ibintu birakwegeka iri kiratangura gukora nuko niko Imana ikora Imana yacu ntinanigwa nimutananigwa ukoze ikintu yisenga Imana ugashira Imana imbere nta n'ikintu na kimwe ushobora kubura kandi byose bica bigenda neza senge gusa mu kwizera wishira imbere uyisenge utayibangikanya byose bica bigenda neza urabona rero aka gatambara nshizeko nikerekana umuco kugira ngo uzubone umuco imbere yawe kugira ngo uzubone ntuzusubire kubona umwiza mu maso kandi Imana igendana n'ivyera kugira ngo ucukanura neza hanyuma rero ugende bace baraho bakushira uruhuke inyuma y'amasaha 3 uza kuza uvuga ushima Imana yo mwijuru ntukashima umwana w'umuntu ushima Imana yo mwijuru uti Imana warakoze ibikomeye kandi bose baratangara kandi bose bace bagukura kw'icigwa bose bace bagukura kw'icigwa bakubaza ati mbega ninde yakoze ibi bintu ntuze uvuga ati ni umwana w'umuntu uvuga ati ni Imana ati kuko kubw'abana b'abantu bo uti sinari no gukanura ati ni Imana yabikoze ni Imana yabikoze roranirwa mwana wanje roranirwa ukire uhumuke mw'izina ry'uhoraho uhumuke murakoze cyane oya mbisa ngenda rero imbere y'amasaha 3 ntihagire umukomanga ntihagire umukomakoma na gatoya umushira ahantu atuze
aryame aruhuke hanyuma inyuma y'amatandatu mutaboneka si wowe nyine nama nabikoreye murakoze rero Imana ibagenzagire nawe Imana ibagenzagire musigare amahoro bari bantu yego murakoze mugabo wanje je n'ukuri nanje gusaba imbabazi ku makosa noba naragukoreye nk'umugore wawe umbabarire byo nakoze byose nabikoze kutamenya naraguturubitse naragufashe nabi umbabarire n'ukuri namaze kumenya icyatumye ucika ingufu gutyo icyatumye umererwa nabi gutyo jewe mvuye kubonana na Monira kubonana na Monira yambwiye byinshi ntarinzi n'ibyo narinzi byose yambariye rero nanje nk'umufasha wawe yitoye ikosa no kumanuro bampaye Monira yampaye niyo mpamvu ndagusabye imbabazi pfukamye ngaha ndagusaba ikigongo umbabarire byabaye byose ndazi ko wagiye hanze ku bwanje ndazi yuko ibyo wakoze byose wagiye ku bwanje ndazi yuko wari wabuze amahoro wari wagiye kurondera amahoro kwa Monira kubera jewe nari ndagufashe nabi nakujya uruhuha nkagufata ko umengura icaduka cy'umuntu mugabo byose nabonye yuko ari amakosa ndaguye ndagarutse ndagusabye imbabazi kuko bavuga ati intibagira ntibana kandi intibagira ntirera ipfubyi kubita agatima impembero twubaka urwacu turera abana barakeneye akazoza kacu akazoza k'iwawe papa wabo n'akazoza k'iwanje mama wabo ndabigusabye Ashirafu ariko arakura n'abamukurikira bariko barakura no gusaba yuko gira umutima w'ikigongo ukambabarira je umugore wawe ndagusabye imbabazi zivuye ku mutima ku mpanuro bampaye nahawe na Monira umwana w'umukobwa ataranubaka urugo mugabo akampa impanuro ziraho je nabonye uko umengo nari umugore nyene mu nzu sinari n'umugore ndagusabye imbabarire Shira gusaba kandi ukaza wicara. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana izokwamara Imana. Hama nanjye imbere haravuga icyo ari cyo cyose. Nuko no gusaba imbabazi ku makosa yose nagukoreye ayo uzi nayo utazi. Hama iminsi yose tubanye zishaka gusubira inyuma ariko nta kintu nyamukuru nifuza nk'ikintu niki just kwicisha bugufi just kumpa agaciro k'umugabo mu nzu kumpa icyubahiro cy'iwanje nukuri gushika uyu munsi icyubahiro ugiye kukironka ugiye kugira ijambo ugiye kuvuga nuname uvuge nce bugufi no kukubabarira koko nukuri jewe nakumva ibyo wakoze ku bwanje wabikoze ku makosa yiwanje nije nari nyenda muvano nije nari nkwezi y'akarere nije nari nkwezi ya byose kuko yakataba jewe ntabyo ari kujya gukora mugabo wanje ntugire ikibazo kuri jewe nukuri je nta n'umutima mubi jewe ndagufitiye gushika ubu ndaguhumurije humura ashira amazinda murakoze kuba wikubisa agashi kuba uvuye buzimu ukaja ibuntu ariko nizere yuko za ngeso mbi ka kabi kabishe ndi ku kazi ndi mu bagenzi amavideo call nshitse hakunyakiza hakunkaribisha bwabo bibishe bwose bwabo geso bwose ndagusabye byose ubireke turera abana umurondo w'imico n'imigenzo ube inarugo ndakubereseye rugo abana tubacira inzira tuyisiga amavuta tubategurire kazoza
byose uba ugiye kugaba uganze. ku by'ukuri ubwo iwacu rwarushitse aho umwansi ashaka, ariko ndashimye Imana yuko idaheba abayo itugarukiye. Ego nukuri. Kuri iri jambo rero ryiza uje ungemuriye, uje unzaniye uno munsi mu rugo, ntagusaba yuko ugenda ugategura abana bose ubategure, hama umukozi naho amubwire ategura imodoka, ndafise aho ngira ndabajyane umunsi ntiworenguka. Yes. Sawa, urakoze kuri icyo kintu. Ni byiza dusubire tube bamwe. Ego nari narenze ihaniro mu rugo nakuri. Aho ikindi kintu Monira nzamushimira bose, kuko n'umuntu aciye atuma urugo rwanje rugira ruba urugo rwiza rwubatse neza rw'urukundo. Buriya nta kibera ubusa, ikintu cyose kiba gifite intumbero yayo, kandi uw'Imana imihenzagiro yiwe yama hafi. Ego ndashimye rwose mbwa wanje kumbabarira, kunyereka yuko n'ukuri atamutima mubi ufitiye, kunyereka yuko nkiri umufasha wawe, n'ibyo nagukoreye byose ukabyirengagiza ukabishyira inyuma y'umugongo. Urakoze cyane. Reka rero ntuvuge ngo gito gitabwa iwabo. oya hari abandi batari kubyemera ibyo nakora, ibyo nagukorera nakagumira buntu. Naraciyemeje se nawe we tuzotandukanywa n'urupfu, ibyo nosozera ko cyonyine gusa. Murakoze najyewe nuko nyene. Tegura abana. Yego. kubera ngo mpagira ntamatwugira amatwugira sinanakumbuye ninde yakwe mufunguza umuryango wanjye hariya. mana y'isi niturahise akanagafasho mana we jewe turigera tuhana ifunguro tujewe sesi mora nkoroparya mu kuruturu impagaziye ubu rero bwira marayika inzikuru umuntu mubi urangira ifunguzo zanje hano ziri. nimba cyo turarana nimba cyo turyamana muri kijya cyumba urazimbaza amazuba mbaye zatari umvira kubwira ikintu kimwe mwisa iyi imwe itarenga niyo ndabahaye muri babiri. Urabyumva neza? Mwisa iyi imwe niyo ndabahaye muri babiri, zitabonetse muhambe mwigera jera mwe turahura muca mumenya hajya uwo ari we. Urayumva? Ntazibura mwimbe mwigera. Murabyumva? Murabyumva muri babiri nihende ndazibure. Wowe urabizi wisheri urumva sanze neza ya mihimbiri yanje ngaha ewana shikiye ku mwugaro ndabuze urufunguruzo, urumva ndayibajije asha irampakaniye yuko atafunguruzo yigeze ibona. Nanje nibyo ntaramenya. Nabahaye isaha imwe yonyene bazobe baronse urwo rufunguruzo. Twapfuma tubomora, sinobavyemera twabomora umuryango. Sawa ndiza kaporo urantahura nakumvise turarurondera mu isaha iyi imwe. Ndazi yuko aya matwi yawe aya ndazi hamwe yuko atagira iki atumva. Subira nihende nza kurubura ndakuzura amaso gitwe.
Bosi, bosi, urambona? Bosi, oya, ndabona. Bosi, oya, ibi ni bingahe? Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Bosi, yo, abadapfuye barabona na. Bosi, ndaryohewe bosi. Nibyo? Cyane niko ndarota ku murango. Ndabona ingofero, ndabona. None iki gisa gute? Ini ruje we, ini ruje. Oya. Oya. Subira umbwire rimwe. Isa gute basi? Irangi yogera komplika ariko ndabona Africa United. Bosi ndaryohewe bosi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndasubiye kubona ibintu n'ibindi. Imana ishimwe cyane. Siripurize cya kiragi yari madame wawe Farhana. Na je naratangaye nkuko utangaye Farhana. Farhana Narazinga kwa wewe. Taposho. Ukatumia mambo ya kika numa kwa Farhana. Mana uri mana nzima, uri mana Ibi mbona nibiki? Ewa, Imana yakoze ibitangaza. Imana yakoze ibitangaza. Ibitangaza muzazanje n'ukutera. Ibitangaza. Ndabona. N'ibitangaza. Ariko rutangaye. Muzazanje. Mardo nefara. Ubarabona. Uri mana. Uri mana. Nambaye gute? Ndabona wambaye ni vere. Ndabona ibintu ndabona. Wambaye isaha. Imana nzanira Farhana wanje Imana urahambaye cyane. Cyakiragiye ari Farhana. Imana yakoze ibitangaza. Uri mana. Imana yakoze ibitangaza ku isi. Uri mana. Nzokomeza kwambara. Nzokomeza gusenga Mana yanjye. Uri mana. Uri umushobozi Mana yanjye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ngo ni Farhana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana nzokomeza gusenga. Nzokomeza kwambaza Mana. Ni wewe. Ibitangaza kuno munsi. Ramazanje atabona. Ni wewe. Chenga. Mbona? Sasa
Imana yakoze ibitangaza. Imana yakoze ibitangaza. Imana ishimwe. ibyo nagukoreye byose ukamenya ariko shira musazanje mu munezero kumbe niko ndamuta mu muriro nakubabarira Farhana barira n'imbere y'Imana kama narufise yuko ufise imbanye mukuru musengeza Imana yarishimye. Imana ishimwe Mwamusohoye Imana yamaze kwishima. shimagizwe hayagizwe mu Mwamusohoye mwamukubise muramumenagura nabi. Raposho gende ko ndasaba imbabazi arambabarira Najya bambaza nsaba imbabazi warambabaje. urambabarira amurambika zanje ibyo nakoze byose Sha najya urasaba imbabazi si wenyine. umutima w'urukundo wamye ukunda abantu Nasa mukadukubita mukaduturubika mukadugira mana sha musazaje mbwire Farhana mbabarira oya najya saba imbabazi nibyo wankoreye kuja mu Cibitoki n'amaguru kuva mu Carama sha nimba Imana ishaka kukubabarira muri wiki wanje genda kubabariye kuko natwe turakosha n'Imana ikatubabarira ariko nabuca wibuke ukuntu batufata nabi najya wewe saba imbabazi reka unakubabariye kuko twagoranye hamwe Imana ntikubabarira kuko usaba bose babandi bose wagirira nabi Farhana nukuri ikigongo cyawe ndagikeneye sha izi mbabazi zo ngaha nazo uronka utansabye imbabazi kandi ufukame neza ufukame burya nk'uri karirega kwa shehe cyangwa ari karirega kwa pati ufukame hamumbwira ati Gaposho narakubabaje naragufashe nabi namuramuka zanje Gaposho fukamugire uko vuga bakire mbabarira basi Gaposho fukama neza rega Imana niguha imbabazi rega imisi yose si weekend fukama neza gira uko ndagusabye ikigongo Gaposho ruza amaboko ndagusabye ikigongo nagukoreye byose wankoreye iki bimwe nka bitatu icya mbere agutuma kuza gutora ibifungurwa iwanje gushika hariya n'amaguru harimo ibirometero bingana gute Gaposho nukuri gira umutima w'imbabazi umbabarire inkonzi gutazitutse umunwa wametse byose birimwo ndabisabiyemo imbabazi urumva rero icyo udashaka ko bagukorera ntugakiwe none nk'umuntu agenda gukweza umunwa kugira ndakubabarire byo kuryohera oya ntibyongera urabona ukuntu usigaye ufise umunwa nk'iharamu cyangwa c'abaswahili umunwa nk'ingurube jewe mbaye akabayete jewe Gaposho nukuri birengeye gusabye kubwanje yaramwetse umunwa amenga ndi elastike yandiboha ndagusabye rero urazi ko wewe na jewe turabagenzi ikidahura n'iki ni imisozi imisozi mubabarire rero cyenda kubabarira kubera ucyo n'Imana iciye kubabarira nani nari gukukwega utamunwa kugira ndakubabarira Farhana urakoze kumbabarira Imana iguhezagire wamana umutima w'urukundo hama Imana ibikore ndo nk'umusengezana yarabikoze nukuri yarabikoze Imana nawe mbabarire azi ko nakoze byinshi kuri wewe mugabo nari nzi ko ndiko ndondera umunezero kuri wewe gusa bavuga ngo urubanza rumwe rumara zose nandi Gaposho sabwe aha ari abantu ngiye kubifata umunota mikeyi baraza bakora ibyabo kandi wowe utwara icyuma hariya ubigorana mu cyuma umeze nk'umwe kwa kundi ntamenye ko ari urumva nacyo ngira ngo umwe kwa kundi n'inzego sawa baraza bakora ibyabo hama tubafate nyani izuba riri sawa hama wowe gerageza utelefone ujya ni mukuru wa hadi telefone genda umutelefone ukijya gushuri wanjye uri yama sasa Gaposho sawa Farhana